Ndabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati iturumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse bimwe ko raburanira y'amatongo n'ivy'iwabo bagaca bazinyikiza bagacasumira kuza kurigabangana bo nyene turafise urazo dutumako tuzobakwereka n'ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanira heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu abene igihugu baragowe umukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga nabatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je ndavyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je abanyake mu by'umukuru w'igihugu kandi naso kwivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwa mu by'umukuru w'igihugu batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa nakare hamwe bagoga soye nabandadaye ubundi bukaronka amahoro nasanze umukuru w'igihugu burya siwe none yokora wenyene none abahanuzi biwe bamwe baragwaye aba mu tungane bakuru baragwaye netugirene hanene sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare nahinyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro habuziki sentare nahinyuzwa ntanze gifise yaravuyeho rero muri ico gihe tukivuze kubera iki tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagaririye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kukizo manda bakarore twarashimye yuko abari bazingamise urwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusingo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu zabo batoza inoti batakogwa koko basubirijwe Mishama Joto turamutse dutanga iganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ryasinywe na yecho mu gihugu cy'u Burundi itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kwizone yose igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twage turumva yo gukomeza ubutungane twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ivyo tuko turabona itegeko ni giza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa gatatu ngo twabivuze umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi yarisinye mugabo ro gushikisa igituma tugombye kugico tubivuze ku muri Joto kushikisa tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze kandi ririko yatera bizana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu kwituravye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze no kuvuga mu majambo make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo no mu cyaro zitwa Meya Bujumbura
nukuvuga ivyo bintu vyarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18 twongeye ko na zitatu z'amakomini atatu yahoze cyitwa meri ya Bujumbura, Mukaza, Ntahangwa na Muha, vyose vya isa tukuvuga itariki 12 ivyo aho masentare no maparike naho masentare y'intango mu mategeko nibikibaho. Aha muri ejo twumvye kuvuga iki rero, ubu tugiziganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi 4 gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi. Amaparike n'amasentare twavuze y'igihugu n'amaparike y'igihugu ya Republika n'ayintango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora. Mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza imisi 14 bitakibaho bibandanya bikora, bikakira bene igihugu babitura bagaca imanza, ndetse n'icyo twita ministère public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire. Twishimikije ingingo ibwirizwa nimero 1 akarongo hagaze 26 yo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 twarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ibyicaro byayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora. No kuvuga ubu rero twabitegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko tumenyeshe umushikanje w'ubutungane n'umukuru wa sentare Ntanyuzwa twishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha rishira amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi twe turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi nshasha ntabahari. No kuvuga maja market twabatumeje muri ajeto yuko dukebure mushaje ubutungane, dukebure mushikiza mukuru wa sentare Ntanyuzwa, tuje tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora. Izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki, zizokwitirwa iki? Umwene gihugu yatsinze urubanza muri ikiringo tuburamwe iminsi 4 ukwezi guhere, mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira, mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri ikiringo amasentare ataraja kugira ngo amategeko yubahirizwe, ufunzwe hamwe aro kwitwara akitwarira igihugu n'abamufunze ko yafunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha. Izo ni aho nta kosa izo baririmwo. Izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini. Sinovuga umukuru w'igihugu, ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare Ntanyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro. Habuze iki? Sentare Ntanyuzwa ntanze gifise yaravuyeho. Rero muri ico gihe tukivuze kubera iki
tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri Lushoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kukizo manza. Bakarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera, twege muri Lushoto twariko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze muri Nyabihanga. Nukuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga, bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera. Mwitaho dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga. Nukuvuga wategezwa kuba urubanza rw'ikibiriraho. Jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro, baranyemeje yuko byumvikana karubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise yo gukora urubanza. Arosha niyumvira none ko fraganderi urubanza rw'ikibiriraho rufise ikiringo rumara, sentare yafise ubasha competence Nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera. Birocha bigenda gute? Bigende gute? Kuva impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe, ntibishinge guhora ariko ntibaraba amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari cinzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amera y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu ntibabo majuragirika. Nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu nakaroroje ngumba ndabakaroro kamwe nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera, yari sentare ya Gihanga y'intango ya kera, ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa. None nkuba gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga ni waza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa, barafise competence. Harabasha yumvira mu tungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir, continuité c'est la violence de droit. None tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo ya 12 navyanditse ndetse somo byanditse ingingo yose ya 12 mu itegeko. Ikindi cyose gitandukanye n'itegeko binyuranye kirahagaritswe. Nukuvuga sentare itari ngaha itanditsa yarahagaritswe nene yahagaritswe. Tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura, parike ya Republika ya Bujumbura iki ifata ingingo kere competence ni Mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abadishira mu ngiro ntabahari. Abakora ibyaho no munsi nabahaye akaroro k'umupolisi je muntu Nyabihanga bavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministère public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica. Rero simvuga byinshi ngomba tugira ico dusavye. Turasavye ngirico mukuru w'igihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri Lushoto irindira ryo gushaho inzego zo butungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa. Dusavye ko bodushira abacamanza muri do sentare iteko rikaja mu ngiro vuba na bwango. Tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwango. Kini nacho dusaba
turasaba yuko ito ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza batayikoresho naho bakorera ameze neza kwije, kuko turabona mu masentare ma commune menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike, mugabo nta maparike n'amasentare tubona, ntabyo tubona, ntitubona n'uburyo bwavyo. Turabona amazone amasentare intango, mugabo nta mabiro tubona, kuko ne barokorera mu kirere. Dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho, kuko iteko ndibaza twarumvise intumbero ivyo nyiri cyo mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye, yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu, agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye, tidusubye kubona aho porokera agenda n'amaguru, aho sentare idagira ni moto n'ikinga, imanza zikagandana gushirwa mu ngiro. Kandi bace bihutira abacamanza mu bwoko bw'ubutungane, nshimishimira kubivuga, n'urwego rurangwa n'ibiturire mw'abantu, ibiturire gusa warapfuye, rurangwa n'amanyanga, bwo gutungana rurangwa munsi no guca imanza za ngondagonde zikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yeco mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo cyangwa abashinga ntahe umwese ko acemera bijunja rijambo bimvuga kuri atari babandi batazi guhagarira ukuri, batamika ijambo, wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise. Nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no gugumiza abantu mu munyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe izivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye, babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimwo abantu bakomaka mu bihangano kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo wakabibura ku mugaragaro ubutungane buhari. Je nagumana bakarorero nyiri cyo mukuru w'igihugu twagomba tumusabe kabisa, je nagumana bakarorero twagomba twakarorero muri Arishoto dufatiye ku vyemezo dufise kugira ndoswe kubona ivyo twabonye mu misi heze. Harahindutse cyo no kuta ministere publique amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza manza mukuru kigenza republika kumanuka gushika ku maparike asoya akukira amasena so manza makuru amaparike ya republika mu ntara za kera. Twarashimye yuko abayi bazinga misiko gwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusingo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu za batozi noti batakogwa koko basubirijwe nukuri mu rwego twita ministere publique mu mapariki. Ngona benshi yuko abantu bose bari bapfunzwe benshi, neto dufise dore kangana bavuga yuko kwa dufise abantu barenga igihumbi bafungiye hirya no hino bejejwe abarekuwe ikibagigo cy'agatega abagigongo n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa. Inze z'ubutungane cyo twa ministere publique amaparike duhere kumushiza manza mukuru w'izinzo za publique umufasoni Rose nabo bari ku kimanza jembe no basabira uko nk'abo bose bo kongerwa bagashigamo bandi uko bakoze neza baturekura abanyororo. Tuze turashima ibyo tugaya ibyo dushima tubishime, abantu nk'uko gashizeho ni beza vraiment. Muganda ndabasaba n'umushikiza manza mukuru w'izinzo za republique umufasoni Rose ntaromere nkaronari Yohana rero mukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ikirishwa ngo commission muri parquet general ya republika. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo
bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora Nyarucari akaguma arenganywa ya dose ikazoguma iguzunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bimereye aho dosiye zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Leonard yagenda yari hasi rero samushikiza manza mukuru gizenza wa Republika mufasoni rose nabo bakorana twabishima ko ijya commission baciye bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babapfungu mugabo rero mu masentare nukuri kw'Imana abatwara amasentare y'igihugu duhereye muri Cour supreme sentare ntanyuzwe duhereye muri sentare ntanyuzwe nakugira umugenzi mu rugo jewe nafite ivyemezo kuko bise imanza urutonde duhereye muri sentare ntanyuzwa nyirico mu rugo haragwaye kugira dukosoreye amaparike ministre public muri abo mushinge duhereye muri sentare ntanyuzwa udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya Republika bitwa amategeko amakuru da pere tegeko amasentare intango kubura uduhe bazima bwa butungane muri tegeko wasinya kugiza bene gihugu ubutungane bibi bintu bizima bibereye icifuzo twese abene gihugu dushije tuvuga ati twego mashama za politike gateka kazira muntu tugomba ubutungane mubereye kuko ari ryo soko giterambere atagira ubutungane ntihagira iterambere atagira ubutungane ntihagira amahoro abantu baricana bakiharira abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye ntihagira demokarasi turagusavye here muri sentare ntanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je navyo ndabivugisha nukuri hari imanza zabene abanduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose atagise imanza gisaganirizo izo manza bacaba batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze barashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe je nabareke umukuru wa sentare ntanyuzwa umunda bakarore hari tariki zero mandikiwe n'abakarore namarike heshi hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 digateo kya bwake risohotse oyagumye umva sena nayizo agumye kuko ko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sena nayitse baye ko pomukuru igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni numva ndabwira kamara mazi numufasoni yaratwandika imnejoto atwitura yengi yaratwandikiye no numufasoni yaratwandikiye imnejoto atwitura twe turandikira umukuru wa sena yizwe je naramuvugira no ku telefone namwe turamwandikira mufasoni yatsinze kuva mu sena y'intango ya mufakazi afite imyaka 180 gushika muri sena y'intanyuzwa n'umushikiranganje ubutungane aramurenganura arategeka arenganura no kuvuga yarafakaye ivye byose bacha bitwara n'umufasoni ufakazi yitwa Rosa kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha umufakazi yitwa Rosa haci imyaka ndio kubgayo Rosa kuidosi razo kuna rike mukuru gihugu umukuru wa sena ntanyuzwa namaye ko mukuru gihugu no kuvuga irafaka ivye byose haza abantu mugabo bavye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyo genda mugabo ho amasentare nta asanzwe TGI nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare ntanyuzwa acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rusikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rwawe nabanduka n'umushikaje w'ubutungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyina twara ntayinyuzwa ivyo yemeje twe twaramusavye mugi cyatobaje rero tumaze kubimwereka birahora bamwagiriza yo bacabondera amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe
tugira amahirwe buramatayi ntanza Bujumbura acandika prokeje nayo yuko neza uwo mupfakazi cya mwandikira Otera Bujumbura cya mwandika yuko umupfakazi yanditse cyo mategeko acaramushira ko negise do mariage ayo yanditse umunanditse muri ona yanditse mu mwaka mu 2009 sagatreve mu 80 igihumbi kibaga cyenda 80 muri umvira neza muri sentare nanyuzwa muga mu nyuma agayategeka cyangwa mu telefone ngo bivuye muri civil muri parike ngo bumvishe yuko umunyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushikara ukwita Imana abana baronka igice ngo ngo nagabure nk'abana kandi ingiwa sentare bivu mu nyuma ngo wasentare ntanyuzwa cha telefona ngo byase mu ngo we mupfunge yavyaye mu nzu ngo bapfunga umunyokuru bave imyaka 80 none sentare ntanyuzwa ugwaye mbwira none muri sentare nanyesho mukuru gihugu sentare mukuru wa sentare nanyuzwa agwaye no muri sentare nanyuzwa bakagwara batemera ko izingingo za sentare zawe nabanduka akazihindura kanka ko imanza n'abanduka zija mu ngi ari we ahagariye utungane none sentare ziko kiri imanza zizokwaheza gute izo ingingo nazo cyo tubaruka ko z'igihugu gushika kuri residence n'abahuza niba zozubahiriza igihugu kife hejuru no hasi gica gipfa turayivuga kitwa bose dusaba rero umukuru w'igihugu yisho umukuru w'igihugu ko abatwara amasentare nyimba gomba koko bwa butungane ipfuriza bene igihugu twazi ko nyinshi mu gugu akunda bene igihugu n'ubutungane bwa butungane ipfuza bene igihugu ko bumera neza nabaza dukuriye mu dusavye kwira kuri sentare twasene nanyuzwa gushika hejuru bose muga aba ministère public kwera birapanze neza imeze neza adukurireho azere bashasha kaje tumusaba yuko acanga abacamanza bahora bakora muri komini baboneka mu manyanga abatujanira handi batamenyerewe kumenyana kubesha bisaba komisionere kugira abakomisiyere babo babure abakorana kugira dukomeze gutungana kuri ico rero ishimye ucavuga ikindi cyese abanyirico mukuru w'igihugu kandi mu gushira abatwara amasentare n'amaparike kugira ngo utungana shaka bwegera bene igihugu bakora neza burame tumusavye nawe kubakurako abantu babatera ubwoba hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo gira uku wasuku cyatugukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu tuvugana n'umushikanje wa mbere tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi utwara n'umunyamabanga mukuru atwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi tuvugana n'umutambukanyi mukuru w'igihugu tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma agomba henda mumenyesha yuko mu biro iwe mukumusaba bamaze kumenyesha yuko ubutungane bukomere ahere hajya mu biri we kwa ntare baga bahanuzi nyinshi mu bahanuzi wawe beshi hajya harimo isiha hari abahanuzi umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridike hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri biro social politique hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu mutungana ngo korwa mwere hari hejuru mubiri wawe yisho mukuru mubiri wawe muhanuzi haragwaye turafite ivyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe yisho mukuru w'igihugu turafite ivyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri yashatse twarabandikiye
dusaba umubonano ko barabizatunga ko baratotezwa banyaga ivyabo twagomba kubashikiriza abaruzi mu mukuru w'iwanyu turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketarisho tuyandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako mugabo amakete yose aza iwanyu hari abaruzi banyaho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasekreteri bagwaye bacaje amadosiye yasaje ntabashikira baca banyegeza n'abaruzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yico mu gihugu gushika tubituye abwiza tunga bagowe hari abene igihugu bagowe hari abaruzi banyu muri wanyu bari ngaho ndayifise ngaho bage indabaga komisiyo na bene igihugu bakabwira ati iturumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse biwe ko raburanira y'amatongo n'ivyo wabo bagaca bazinyikiza bagaca basubira kuza kurigabangana bo nyene turafise urazo dutumako tuzobakwereka n'ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanire heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu ko abene igihugu baragowe ndafise n'undi muntu yitwaza umunyecubahiro mutambukanye n'umukuru w'igihugu yafasha abantu akabahohotera arabafungisha ku nguvu n'ubarapfunzwe ateka umutungane ukorako arukira imurembwe canke ngo acaronka mitasyo basha mucankuzo dusaba yuko kugira ubutungane bukomere rero mu ncamake mukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga nabatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je ndavyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je abanyake mu by'umukuru w'uko naso kivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwara mu by'umukuru w'uko batoteza jewe ndakira navyivugire mfume mfa nakari hamwe bagoga soye nabandadaye ubundi bukaronka amahoro wici nko kurigana wizishobetse rero cura gumasabe nico muri Alishoto twagomba ko huti turangije dusaba yuko bashya butunga bashya inzo z'ubutungane byuta mugabo ashireho abagabo bijwe ari jambo aca dukuri mugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri Cour Supreme bashiraho abo bafasha abakorana inyanga bajye bakoze agashaka kabaza mu mukuru w'igihugu nawe nyabaza gushaka abanyamanyanga bafashanye wenye nabitohoreze ashire abaze nabandi bantu mwibanga arafise ashiraho nyine abona ntibamuhende bajya bose ngorane nasanze mukuru w'igihugu burya siwe none bakora wenyine none abahanuzi biwe bamwe baragwaye aba mutungane bakuru baragwaye ne tugirene eka nabiga bishemisha makuru kumufasha tumufashe masha badahinza politiki nabindi gutumamagarire bamufashe ko siwe bishi baragwaye murakoze cyane byari ivyo.